Ndabahaye mwiriwe aho muherereye hose ngaha muri studio za GEAGB. Uno munsi turi ku kiganiro kanguka dutere imbere, turi kumwe n'abatumire batandukanye, bamwe mu ndongozi zihagarikiye ishirahamwe ryitwa BCUSA. Hanyuma muri kano kanya turimo turavuga tugeze igihe cy'isaha 7:26 kuri Mike, muri kumwe na G-Pro. Mu kanya isase turabaha umwanya kugira ngo baze kwivuga, hanyuma tuce tubwira ko ido nido tuganira abiratatu y'ivyatumye tubazana ngaha muri studio. Karibu rero batumire bahire. Izina ni G-Pro y'ubuhizi. Nkaba nitwa Gerard Ndayisenga, umunyamakuru umwe mu bakorera hano kuri GEAGB TV. Ndabahaye karibu kugira ngo buri mwe ashobore kwivuga uko yitwa n'igisata yo bajejwe mu ishirahamwe rya BCUSA. Muragize neza kuduha kaze. Bisigaye kazina nitwa sinze nkayo Eri, muri South Dakota, nk'abandi umwe mu baserukira ishirahamwe BCUSA muri leta muri kino gihugu ca Amerika tutuyemo. Murakoze. Nanje nitwa Kavamahanga Zakaria, nkaba imva muri South Carolina, nkaba ndumubitsi mukuru wa BCUSA. Sawa, murakoze kumjambo. Muvuze ngo mwitwa bande? Nitwa Kavamahanga Zakaria. Urakoze cyane Kavamahanga, umubitsi wa BCUSA. Muraho neza, murakomeyeho muherereye mwese? Ego turaho, turakomeye. Ndabazanye ngaha kugira tuganire ibibazo bitandukanye bijanye n'irishirahamwe BCUSA. Murambabarira gatoya. Hanyuma iyi BCUSA, ngiriye ko mbaza wowe mubitsi wa BCUSA. BCUSA ndumva ko ari jambo riri mu mpfunyapfunyo, mu burebure risigura iki w'iryo shirahamwe? Sindiko ndakumva neza. Ndakubajije nti BCUSA isigura iki mu burebure, kuko birumvikana neza cyane ko iryo jambo ari iry'impfunyapfunyo ku bantu batazi icongereza. Urumva bica bigora kugira bamenye BCUSA y'icarico. Ni Burundian Coalition in USA. Burundian Coalition in USA bisigura iki mu Kirundi? Yarumva ni runani rw'abarundi baba muri Leta Zini, niko bisobanura. Runani rw'abarundi baba muri Amerika. Murakoze cyane. Hanyuma nashaka ngizeho mbaza nyakubahwa Eri, wavuze ko uhagarikiye igisata c'amategeko canke niwe president? Kameme nije ndayiserukira BCUSA muri Leta Zini, hama nkongera nkaba president w'intara ya South Dakota. Okay, murakoze cyane. Nashaka nkubaze ikibazo kimwe. Iyi BCUSA ariyo uvuze ati n'urunani rw'abarundi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatanguye ryari? Yatanguye kumvoki? Yatanguye kubera iki? Muragize neza kuduha umwanya kandi kugira dutanga umuco ingene urunani rw'abarundi rwatanguye mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi. Sibyo duhisha kuko twari mu ishirahamwe ry'abarundi. Iryo shirahamwe riragira ibibazo, habaho kutumvikana, kugeza aho batwarana mu gucamanza. Bigenda uko, bimaze kugenda uko, intara zishika hafi 8 ziravuga ati twebwe tugomba ikintu twokorera muri Amerika gusa kugira twiyubake muri Amerika. Ico gihe kuko twabonye harimwo imvo, bamwe bagomba gukorera hirya zivanze na politike. Rero bimaze kuboneka nk'uko niho bamwe bavuga ati dukeneye ikintu dufashanye hano muri Amerika gusa imbere yuko tuja gufasha hanze y'igihugu. None rero ku bw'izo mvo tubona ko twoja hamwe, twatanguye turi intara 8, turaja hamwe tuvuga ati iyo umuntu agize ikibazo muri Amerika reka tuzohore dutoza amahera, hanyuma igihe umuntu yitavye Imana dushire hamwe mwibahasha rimwe duheze dufashe uwo muntu. Bivaye muri iyo mvo niho twaca dutangura BCUSA. Tubuze kuyitangura yari mu kwezi kw'icumi, niho twimiriza abantu biyandikishe binjire mu ishirahamwe ku buntu. Kugeza mu kwezi kwa mbere dushishikara tubwira abantu binjire. Ego abantu kweri barinjiye, kugeza uno munsi ndiko ndavuga
turageze ku bantu barengeje imyaka 18,525 abo n'abantu bakuze batanga amahera buri kwezi, hama bose na bose twari tumaze kugira ku bantu bagera hafi 170. n'abana barimwo tukaba tugeze mu ntara 20 muri Amerika. Hama muri iki gihe gito kandi dutangwa ishirahamwe neza na neza mu kwezi kwa mbere uno mwaka, ariko tumaze kuritangura haramaze kwitaba abantu bashika 5 nibo bamaze kutuvamwo. Yego abo bantu bamaze kwitaba Imana 3 muri bo twarabafashije 5,500, hanyuma umwe muri bo turamufasha, 4 muri bo bafashwe 5,000, umwe muri bo afashwe 3,500 bivanye nuko twasanze adakwije ibisabwa n'amategeko. None rero kubw'ivyo iyo niyo mvo yishirahamwe BCUSA yavutse, n'ugushishikara dufashanya tugakorera mu ntara zitandukanye, nuko ishirahamwe ryavutse. Murakoze. So muri makuti hari ishirahamwe mwari muhurikiyemwo ryagize utubazo, habamwo bamwe babaye batwaranye mu bucamanza, bibonekana yuko harimo n'imvo zitandukanye mu mbono ya politike n'ibindi utiriwe urarinda kudondagura. Kumva y'ivyo vyose umaze kubibona uko vyarimwo biragenda n'ingene vyarimwo birifata, muca muraba ingene mwoja hamwe kugira ngo mwuguruze irindi shirahamwe rishobora gutunganya ibintu kandi rikabitunganya ataburyarya burimwo. Soko yego no kwijana ishirahamwe twumvirije ivyumviro abantu bafise nico bipfuza. Rero majority y'abantu bari muri Amerika bipfuza ikintu cohuza abarundi canke BCUSA. Tuvuge ku mufano twari mu ryari ishirahamwe ryavuga ko riserukira abarundi bose muri Amerika, mugabo ino BCUSA ntabwo ari ishirahamwe riserukira abarundi muri Amerika, ni ishirahamwe ry'abantu bipfuje kurijamwo bagakorera hamwe, ntabwo ryaje nk'ishirahamwe rije kuganza canke guserukira abarundi bose. Mu ijambo rimwe itandukaniro riri hagati y'iryo rindi shirahamwe nuko ryo ryari riserukira abarundi bari muri Amerika, mugabe ijyanyu ntabwo ari riserukira abarundi bari muri Amerika, ahubwo ni ryakira ujya ari we wese abashaka kuba yojamwo no kuyungana namwe bwe kugira ngo akorane namwe bwe mu bikorwa bitandukanye byo gufashanya. Yego muri kino gihugu gusa Amerika. Okay. None muri iryo shirahamwe ryanyu mukora igikorwa cyo gufashanya gusa canke hariho n'indi migambi y'iterambere muba mwimirije canke mutegura munategekanya ko muzokora? Hari imigambi myinshi twimirije gukora. Ego ntabwo ari gufashanya gusa, ariko gufashanya turagishira imbere kuko muri kino gihugu murazi iyo gize ibibazo ko ikintu c'imfashanyo kijanye n'amahera ko ari ikintu kibangamira umuryango wabuze. None rero ico turagishira imbere cyane, ariko imigambi iriho myinshi turafise. Ugiye kuri website yacu twaramaze gushiraho ikintu citwa imbono y'ivyo twipfuza, imigambi tugomba kurangura. None rero ubu turacari mu gutegura iyo migambi, duheze twaragize inama twashikiriza imigambi imwe twashobora gukora, hanyuma mu misiri iri imbere hazojaho igisata kijejwe iyo migambi kugira bayinonosore. Ego hanyuma duheze tubishire mu ngiro, abantu dushira imigambi imbere n'ivyumviro n'ubwenge Imana duhaye tubukoreshe muri kino gihugu twiteze imbere, kandi twongere dufashanye muri iyo nyungu tuba turose aba ariyo dushobora gukoresha mu gufashanya twemera twebwe. Murakoze cyane. Kava mahanga nyakubahwa, hari ico ufise shobora kongera ko kuri ivyo President serukira iyo BCUSA yavuze? Ego nyakubahwa mu buserukira BCUSA imbere y'amategeko, nk'uko yabivuze niko bimeze. Ndibaza yuko mu minsi iza abantu bagiye guserukira iyo migambi bazoshiraho, hanyuma tukakora iyo migambi kuko BCUSA ikeneye imigambi irashe kugira twiteze imbere. Murakoze cyane. None muri make BCUSA imaze gutangura kumvo z'uko ishirahamwe mwari muhurikiyemwo ritari rimeze neza, ni izihe mbogamizi mwahuye nazo, ibibazo mwoba mwarahuye navyo kugira ngo imbere yuko murishinga uno munsi mukaba mugeze mu izo ntara 20?
Ishirahamwe rya mbere ryaragize ibibazo sinzi abantu bose ndibaza cyangwa n'abanywanyi bose barabizi kuko bamwe baratwaranye mu makote baragenda baraburana hanyuma inama zirabaho ariko twebwe nk'abarongozi cyangwa n'abanywanyi ntibyatuguye neza kugira ngo bajane mu makote kuko sico twari dushaka dushaka ubumwe bw'abarundi ariko wumvishije yuko umuntu agiye muri kote n'ibindi bintu ica bisigura bwa bumwe bw'abarundi twari dufise ngaha ntago twariko turabugira ico cyonyene caratumye tubona n'abari baturongoye ko batumvikana turabona yuko nk'uko twege twabibona ko dushobora kugira iki gukora ikindi kintu kizima nk'uko twiyemeje n'umugambi wacu twari dutumbereye kugira tuwushire mu ngiro ndibaza ko ari ico kinini ya cyane cari gihari. Murakoze cyane nyakubahwa Eline Hemia mu ijambo rimwe nk'iyo umuntu dufate yumvirije ivyumviro byatumye mwugurura iryo shirahamwe canke mutanguza iryo shirahamwe akipfuza kwiyongana na mwebwe atari hafi yanyu nk'igihe dufate yoba yinjiye muri website yanyu kugira ngo akabonamwo zijya information zigenga iryo shirahamwe ryanyu yobaronka gute ni mu buhe buryo aca abarondera? Ego muragize neza umuntu wese yifuza kwinjira mu shirahamwe biroroshe cyane turafise website ndibaza byo byiza wisize ko ni bcusa21.com iyo maze kuyinjira ko ni website yoroshe cyane iriko ibyo dukora byose kuko twe dukora ibintu washobora kuyimbwira urudome rumwe rumwe ni B I'm gonna spell it for you ni B as a boy C USA 21.com banzure ndire gatoyi uvuze ngo ni B mu kirundi yani ni B USA nda bikwandikire hano 21.com mu kirundi ni B hanyuma U na S na U na S na A 21.com. So ni B na C ya B na C U C na A 21.com. Yes. Ni BCUSA. BCUSA nuko nyene mu kirundi. Ndi cyatugora. BCUSA. Ni BCUSA kabisa. So mura website niyo ngaho ndibaza abazoba barimo barakurikirana kino kiganiro bazoyibona neza kugira ngo bashobore kuronka information zimbitse. None muri ino website iri ngaha kuri no screen umuntu wese ayikiritse ko azoshobora kwisomera kanasanga n'amategeko abagenga canke mu kugira yaronke mu yamurungikira mu gihe yamaze kwiyandikisha kuja hamwe namwe. Nkuko twabivuze bino nishira hamwe ry'abarundi kandi kira muntu wese afite uburenganzira bwo kumenya ibigenga iryo shira hamwe kuko ntavyo tunyegeza inyuma nta bindi biri inyuma y'iryo shira hamwe. Umaze kwinjira kuri uwo murongo urabona ahantu handitse document Giye kuri document uzovyondako hazoza amategeko bylaws yari mu Kirundi no mu Congereza muzoyasoma hama hazobaho vision iri mu Congereza hamwe hakabaho na Kirundi imbono bisobanuye mu Kirundi nivyo byose twagerageje kugira tubishire ku mugaragaro abantu bose bashobore kubisoma mu ndimi bumva yaba Icongereza yaba Kirundi batahura. Hanyuma umaze kuvuga ati ngoma ndinjire uca ugenda kwiyandikisha ari ahantu handitse kwiyandikisha ubyonze ko kwiyandikisha uca ushiramwo amazina yawe adresse n'inamba zawe maze kubishiramwo ukavuga ati ndemeje ko ndabonye amategeko yasomye hama uca ugira send ubirungitse bica biza muri email yishira hamwe
iyo email y'ishirahamwe nayo nta muntu n'umwe afise access atari jewe n'umubitsi n'umwanditsi mukuru, turi abantu babiri tubibona ko ari umuntu yandikishije, twahita turaba mbega iyo ntara irafiseyo abanywanyi. Igihe iyo ntara ibifise abanywanyi campeza nkarungikira nka telefona umurongozi arongoye iyo ntara nkavuga ati hari umuntu yandikishije yipfuza kuba mu muryango. Rero ico gihe perezida w'iyo ntara aca kurondera agaca gushira mu rubuga rw'iyo ntara, kubera kila ntara ifise urubuga rwayo ikabana n'umurongozi aserukira iyo ntara. Ikindi gitandukanye nuko ntabwo twebwe twagiye dushiraho abarongozi b'intara, ahubwo tuba twifuza ko intara yitunganya ubwayo ikaduha umurongozi. Ico gihe rero igihe iyo ntara idafise umunywanyi canke idafise abarongozi, tuca duhita tumushira muri groupe ya WhatsApp dufise yitwa BCUSA community group. Iyo nikira muhosa yijamwo, iyo tuyicisha ko amakuru ibiriko biraba muri BCUSA yacu. Rero igihe intara yanyu idafise abarongozi, uba ufise uburenganzira bwo kuja muri urwo rubuga ukaza urakurikirana ibiba ku munsi mwishirahamwe rya BCUSA. Murakoze cyane, muragize neza cyane gose. Hanyuma ikibazo kica kiza gikurikira ni ikibazo kijanye n'umubitsi. Umubitsi iryo shirahamwe riharanira ugufashanya muri uno mwanya mu mwanya mukirimo murashinga ibisata bizoba bijejwe gutegura imigambi yo kwiteza imbere. Muri kano kanya umuntu abaye aguhamagaye kugira ngo muganireho gatoya umufashishe ubufasha ku bijanye n'ivyayo mafaranga uba umaze kwegeranya, ubigenza gute? Egome ndibaza nkuko bimeze, buri state irimwo umunwanyi, uwo munwanyi rero abazwe. Kuvuga iyo state ibifise igitigiri c'abanwanyi dufise babo abanwanyi ba BCUSA. Hanyuma ho hagize umuntu yitaba Imana, no kuvuga yuko tuca turaba igitigiri c'iyo state n'amahera tumufashisha, kuko gufasha ubu n'ibihumbi 5. Umunwanyi wese yitavye Imana baca mumufashisha ibihumbi 5. Rero mu ma state turimwo arenga 20, no kuvuga tuca turaba abanwanyi baba ariyo, hanyuma tukavuga ati buri munwanyi azotanga nk'amadolari 10 kugira kwira ivyo bihumbi 5. Hanyuma tugaca bayarungika ku mubitsi, hanyuma ico kigega gikuru ca BCUSA kikaca gisohora iceke. Iyo ceke rero ikaca igenda gukora ico iba yasohokeye. Urakoze. Ngarutse inyuma gato kuri ico kibazo nyene aho nyene, ndashobora kugusaba ko wonkopa guca ko nyene moja kwa moja nkubwira nti mfashisha ubu bufasha bw'amafaranga ngano kubidasigura ngo nabuze naba ndi umunywanyi canke ntari umunywanyi. Muri ico gihe ucubigira gute? Urashobora kubimfashamwo? Hariho ubundi buryo bica bifata, hari yindi nzira bifata? Mwoba mutanga ingurane muri ayo mahera mu gihe muba mutararonka ubura ngo muyakoremwo? Oya, muri ico gihe ntago tugira gukopa, kuko aya mahera abari yishirahamwe, ntago ari y'umuntu kugira tumukope ku giti ciwe. Ashikira mu ntuzeya mu kigega ciwawe nyene canke hariho konte buguruje yishirahamwe muyabikamo? Ashikira mu kigega cishirahamwe. Ntabwo ashikira muri banki yiwawe? Oya, ivyo ntibiba. Murakoze. Canke ashikira kwa Eli? Ayo mafaranga yoba ashikira muri ya banki yiwawe? Bisanzwe turafise konti ya BCUSA iwacu, hama yanditswe muri South Dakota. Ni konti izwi n'amategeko, ugiye no kuri website ya South Dakota urabibona byose. Amahera yose yatangwa igihe unashima, nta mahera ashobora kuba muri banki, kuko kenshi amahera aguma muri state. Amahera aguma muri state murayatoza mukayabika. Iyo hagize umuntu yitaba Imana turabacira ati intara zana amahera ngano uko uye, twaheze twashira muri konti. Yamaze kwinjira muri konti, ubwo nyene twandika iceki tukayisinya, tukayishikiriza uwo muntu yabuze uwiwe.
nyine kubw'ibyo ntabwo tuza dubika amahera muri konte kiretse gusa kuko twakivuze ikonti ihari niyo gutabarana ariko mu minsi hazobaho imigambi n'ibindi niho hazoca habaho ikonte iyo y'imigambi ivyo muvuga vyo kuguranya ibiki n'ibiki ivyo birimo vya bindi vy'imigambi mu bikemure mu nkope kabisa habaho inyungu habaho ikintu bita interest kungukira ayo mahera umuntu baba baguhaye rero ico gihe none je ndi umurundi wanyu nzobungukira nico gituma ari ishirahamwe ry'abarundi kare wayungukira umuntu 5% or 10% tuzoca tugabanya ni mukarusho mu nka 1%. Ikiganiro ni ciza cyane, ikiganiro ni kanguka dutere imbere. Murundi kazi munyafrika wese aho uherereye hose wumva ururimi ndimo ndavuga, kanguka huri witeza imbere ntusigare inyuma mu gihe abandi bageze kure. Ikiganiro ni kanguka twiteza imbere, turi kumwe na Eli na Kavamahanga aba serukiye BCUSA mu kiganiro cuno munsi. Hanyuma ikindi kibazo nashaka nshikirize nkiraho nyene kuri Eli, nashaka umbarire nirihe tegeko rya mbere rifata umunywanyi iyo yagize ikibazo bikaba ngombwa ko muca mumufashisha amahera atanganya igitigiri nica amahera mwagenye? Uragize neza ya kintu ca mbere nkuko twabivuze mu ntango, ntaho tuza dukura amahera muri leta yo gufashisha abantu. Iyo umuntu wacu agize ikibazo yega amahera dutanga niyo duheze tugafashisha uyo muntu. Rero igihe wewe uri umunywanyi hagezeho duterera ntuterere, urumva wewe ukitwa umunywanyi wo kwizina, ugize ibibazo ntufashwa kuko ntuba waratereye. Ariko igihe utanga ya buri kwezi urafashwa. Ariko igihe nkuko batiko yabivuga neza, iyo amahera tuvuye hafi nk'abantu batatu mu kwezi nta mahera dufise urumva, ducira mu bantu tukagaburira niba ari 5,500 dukeneye 15,000 15,000 dufise abanywanyi 500 cyo 15 ugabura 500 uturonka igitigiri urumva umwe mu 300 umwe 33 okay ivyo byarose wewe rero urumva rero mu bantu 500 mutanze amadora 30 muzoba mufashije abantu batatu bitavye Imana muri uko kwezi. Ico gihe tuvuze nkuko 30 uri umusingo ni 30 uri umugabo n'umugore ni 60 kubera tuba duharuye ku gatwe. None rero igihe urumva ari batanu baburiye rimwe bose, urumva umugore n'umugabo ayo aca bangahera, urumva ucugwiza ucufata ibihumbi 25 urumva ufashe 25 ugabure n'amajana 5 25 ku bantu batanu ku bihumbi 5 si 25 umwe mu maca ba 25 ararenga umwe maca ba madara 50 madara 50 urumva bene umugore n'umugabo 100 achaba amadoli jana kandi ese amahera yavunana cyane kuko uravye harimo amastate menshi aho buhamvye abantu batanu. Tureke niyo mpamvu mwavuze urunani kabisa, tureke uburyaga canke tureke kuvuga ngo tuce hirya. Umuntu umwe apfuye turatanga amajana 2 ku muntu umwe w'umubanyi, none uhamvye abantu batanu ku madora 100 mbega kweri aho gusevinze canke niko ari nico tumara urunani muca wiyumvira nko mu ntara hapfuye abantu batanu mu kwezi kumwe uzotanga idora amajana 5 idora amajana 5 nk'abatwe dukora akazi usanga duhembwa mu mayinga 2 wasakora nk'amajana 4 mwiyinga canke amajana 3 urumva y'amajana 5 ntiyazokwira gufasha abantu bukeneye gufasha. Oya bica bitazagwa nico gituma urunani gukorera hamwe bifise akamaro, nico gituma duhamagarira n'abandi wivyifuza wese kwinjira ni ku buntu. Mugabo ndizera ko mu kwezi kwa 4 kwinjira bizosaba kwinjira ko uzotanga amahera imbere yuko wiyandikisha, kandi azobara amahera sinizofata mu madora 10 cyangwa 20 ariko bizotezwa no kurongozi muzoba mwavyicaye mu kabigena. Twavyicarira nk'abarongozi n'abapresident bivugane mugabo basengera muzo bigumize kuri free. Oya nivyo guma kuri free kubera winjiye ugacugira ibibazo uhita ufashwa ni na insurance urumva ni auto service rero muri make
mufise ico bitwa auto service umuntu akimara nyene kwiyandikisha uno munsi agaca ashengera urumva aho nyene ni auto service nyene urafashwa aho urafashwa cyane ivyo ndumva mufise intambwe neza ikibazo cari kigira gice gikurikira aho mwacugaye kuko mwamaze kuvuga yuko hariho n'indi migambi izoza kuko nari guhava ndakiza koko muzobandanya gukora ibyo guhamba gusa so ko mufise n'iyo migambi ubwo nzoteba ndabarindiriye aho butaha kugira ngo tuzoce tubigarukaho iby'iyo migambi muzoba mufise ariko reka mbanze ndababaze utundi tubazo dutoya aha nyene mu mwanya tukiri kuri iyo ntambwe y'ivyo kwiyandikisha ku buntu ugufashanya ndetse n'ibindi ikibazo canje kigaruka kuri president nk'igihe habayeho proposal y'abanywanyi bakavuga bati aya mategeko nubwo ahari harimwo ayo tutemera tubona atameze neza muca mufata iyihe step kugira ngo ico kintu mugitunganye neza ico ni ikintu coroshe muri BCUSA gose kuko umuntu ibintu biza biturira bikanabambura ibintu bikarangira n'amategeko mu gihe itegeko abanywanyi bataryumvikanye ko ugaca usanga rizanye umufuha mwinshi cyane nishira mugasanga rigeze ahantu habi rero ico nico kibazo canje shaka ko munyishuraho nk'igihe abanywanyi bavuze bati muratubabarira itegeko ry'umunani section ku gace ka gatatu canke ku gace ka cenyene twasanze by'ukuri kabisa iri tegeko ntirimeze neza muri kosore muri giruko muca mubikemura gute yego uragize neza ico ni kibazo mfata mutima wishira hamwe kuko uravye muri BCUSA twavuze ati ijambo ntiriza riva hejuru ahubwo riza riva hasi urumva riza riva ko bajya abantu benishira hamwe twese turangana nta usumba uwundi none rero ntabwo amategeko nico tuyashiraho kandi nitwe tuyahinyanyura none rero igihe itegeko ubona ribangamiye ishira hamwe ni vyiza ko mwicara ibice birenga 50% muvotinze iryo tegeko rihita rihindurwa ubwo nyene none rero igihe tubonye iri tegeko rirabangamisha hamwe turahamagaza abakuru b'intara bo muri BCUSA hama tukagira ibiganiro mbega itegeko tworihinyanyura gute igihe duheje kurihinyanyura bakaryemeza kiduhita dushira ku mukono tukahita bija mu ngiro ubwo nyene kandi mu mategeko yacu babivuze neza amategeko yashobora guhinduka umwanya ku wundi igihe abanywanyi babisavye okay hanyuma aho nyene kuko iryo shira hamwe ryagize ibibazo sinibaza ko twari kure yaryo naryo twari turirimwo kandi sinibaza ko ryo baryarabomotse nibaza ko rikibandanya umunsi urizi n'Imana izobe bidufashijemo nzobarondera ababiraba babikurikirana nabo ndababaza aho babigejeje so rero nashaka kukubaza ikibazo aho nyene waruvuze uti abanywanyi bamaze kuvuga ati ritegeko rirafise utunenge muca muhamagara aba president b'intara mukigira hamwe mukabaza uti iki kintu tugitunganye gute ko abanywanyi barimwo barakivugaho cane abaca bafata ingingo yo kwemeza ati ritegeko turemeye ko rihinduka ni bande so kabeme ukora kivuze BCUSA ni abanywanyi abashinga ku mukono batera ikidoda ati ritegeko abanywanyi ni bande abanywanyi bamaze kuri votinga rija kwa president rivuye kwa president bakari votinga rije kuri executive bashaka ikidodo cyane okay so urumva murafise na executive ikurikirana n'ibintu by'ubutungane yes tafise executive ari irongo ishira hamwe hariho president wishira hamwe hariho ishegera ciwe hariho umubitsi umwe n'uyo hakabaho umwanditsi abo bazogira ikiganiro mu nyuma ariko barahari abo nibo bakurikirana ishira hamwe mbwa jewe nk'uri serukira mu mategeko naje ndaraba ko haba kurikiza amategeko nuko rikurikiza ivyo twanditse kandi ivyo twiyemeje hanyuma utanga igihano ku murongozi acabande ku murongozi yaba president yabande utanga igihano ku murongozi ninde ni twebwe nyene bene ishira hamwe uwo hashura ninde muri mwebwe muri BCUSA ntago hashura kurimo BCUSA ntiduhashura ahubwo twifuza ko twese tuguma mwishira hamwe ariko iyo ibintu tuvuye nk'umurongozi yitwaye uko bidakwiye canke akiba umutungo canke akakera irindi kosa twebwe duhagariye amategeko turahari
tubahashura. Mwebwe nimwe muca muba itegeko rirahari iratwemeza neza uyu yarenze itegeko tukabitwara mu baperezida bagasoma iryo tegeko tubonye ko barirenze baramuhashura. So urumva rero mwebwe mugenga amategeko mubitwara mu bajejwe amategeko bakabireba muri hamwe mwese mukavuga muti uyu muntu twasanze dufatara umubitsi twasanze yakoresheje akaboko karekare aritiza mu kigega ataburenganzira tategeko rimuhubwo bubasha bwo kubikora hama mugaca mubahamagaza abaperezida b'intara bose canke muhamagaza uburongozi bw'iyo ntara nyene habereye iryo kosa. Tuvuge biratandukanye hariho federal ariyo executive yo hejuru hakabaho n'intara zo mu ntara umuntu wo mu ntara ahanurwa n'intara yiwe ahanurwa n'intara yiwe. Yes, intara yiwe hanyuma agahashugwa na executive. No, ahashugwa iyo kozi kosa mu ntara ahashugwa n'intara imurongoye. Mugabe igihe tuvuye ku mufano nka president wa federale yakoze kosa ahushugwa n'abaperezida b'izo ntara zose. So urumva mwebwe murahanzwe n'amaso menshi rero. Cyane gose. Rero mwebwe urumva ntawe ubahashura muca muhashugwa n'abaperezida b'intara. Yes, baraduhashura natwe naho iyo hagize ububyura gatwa ati perezida eri turabona rimwe aragomba kutwiba ubwo ntucumushira muri mute. Oya ubwo bushobozi ntabwo mfise bwo gukura umuntu muri ndamukuremwo no ahubwo umushira muri silence turimo urarenga itegeko ntuwubaha wewe. Oya nuno musi norenga itegeko afise ubushobozi kandi ikindi kiza cyo nuko bavuga ati ngo iri bikorwa byamunaniye harageze bamukura umwanya wose barahamagaza inama yemeje ko bankura kankura hanyuma nkabisira ntavyo guhushurana dufitse ariko nta wundi asubye ubushobozi ubundi kubera abarundi burya turubaha batuganza cane gose ari naco gituma abarundi n'umwe n'ikimanyu ashobora kwisohora wavuga ko ari ku mutima arabujya murongoye canka mugaba n'umwe n'ikimanyu badatinya kuvuga. Benshi usanga nyakubahwa agatinya kandi ku mutima kirimwo asanga atinya kuvuga. So none nk'iyo niyo mpamvu nari nkubajije nti nk'iyo bishitse rero hakabaho umurongozi w'intara canke umunywanyi w'intara avuze uti yamara nuriya mu president arimo aragomba kuturya amahera yacu mu buryo ubu kandi birabonekana ko afise ikosa runaka ntimuca mugenda hamwe uburongozi mukavuga ati kariya akantu kagomba kutudurumbaniriza umutekano wo mugakuremo. Yasuko bigenda ku ngazi tuvuge nk'intara baba bafise uburongozi baratoye umuntu igihe tubona ko ari ibintu yakoze bitagenda neza turaza tugakoresha nk'inama iyo ntara nabo tukababwira ingene bimeze hama ntabwo twandika market yava hejuru bisha dukura tuvuye ku mufano harimo abantu duherutse guha uburongozi igisata kiri hano twabahaye aho twebwe kuvyuka n'umusi ngo twagenye naka ngo abe umurongozi twandikiye intara turayisaba turasabye mu ntara yanyu muduhe umuntu umwe mubona akwiye kino gisata urumva intara bace bagenda baricara bariga bene nyene bamaze kwiga akafata umuntu murungike baca baratwandikira bati mu ntara yacu uyu twamugomwe niwe tubahaye urumva bonyene ni intara y'unyene irabibwirira uti uyu niwe twashimye ko yoduhagarikira muri iki gisati kiniki. Yes, rero ico gihe bamaze kuduha ayo mazina natwe rero cyo muri ya mazina 5 dukeneye abantu bangaye dukeneye abantu 3 tugahita dutora muri abo bantu baje bava mu ntara duhawe n'abarongozi b'intara kuko ni munsi jewe ndo kubona wewe Jared ndagukunze nashobora kwandika Jared ndamuhaye nahagarire kino gisata soko twe dukora bica mu ntara mbega iyo ntara barakumvise wowe ntabwo ufise uburenganzira bwo kumvota ngo nguranomye. Oya intara yo nyene niyivuga uturiya muntu turamushimye ko yoserukira BCUSA ingaha mu ntari wacu mu gisata runaka. Yes, urumva ntabo basha mufise bwo kunoma mwebwe. turanoma muri executive president afise ubushobozi bwo kunoma mugabe imbere kugira tworoshe ibintu turatuma turandikira ikete intara ya Michigan turasabye mu turondera abantu boshobora kuja mu gisata nk'iki migambi babiri urumva amisite cha Michigan mukazoca mugira inama
mukarondera abantu babiri mucamo twandikira ikete muri Michigan turafise abantu babiri boshobora kuja mu gisata c'imigambi baturunka iyo kete rero federale ariyo executive president nabo bakorana baduca baraba muri ya mazina barabe rero barondemo batanu muri ya mazina yose yarungitswe yavuye mu ntara hanyuma rero president aca nomina abantu batanu bazoca muri ico gisata bitandukanye na kera aho president yagenda mu ntara wenda kugomye ni Mose ndakuza muri kino gisata ngikore akamutora kandi kubera rero president yavyura izora ati nije nagutoye ndagukuramwo ndakumashuye genda ukavyuka bakumashuye byuka usanga message ivuga ati uyu muntu twamuhaye envoi définitif ya rero muri BCUSA isuko nurunani kandi nta muntu ahembwa arimwo nico gituma dukora twese dusize hamwe duhano habaho guhanuza no kuganira kameme muri BCUSA. None mwebwe ku ruhande rw'igihe mumaze kugurura iyo BCUSA mumaze kuyugurura mwayuguruye rijya shira hamwe ryari rihari kera riki hari canke ryari ryaramaze kubomoka muca mwugurura BCUSA mu ncamake sindovuga ati ko BCUSA yasambutse canke kiriho kuko ishira hamwe ryose rirangwa n'ibikorwa ico ni cambere rikuba ririho rizomenyekana ku bikorwa baba bariko barakora kandi ikindi naco iyo hari amashira hamwe menshi biracanga kubganje mvuga ati ko bimotiva gutuma igashira hamwe yindi ikora ibikorwa hacabaho ico bitwihiganwa impambamyi yavyo ni BCUSA kwanka abantu bari muri BCUSA canke bari mu yandi mashira hamwe ariko igihe BCUSA iri kwikora imirimo yayo vision bagafokusira kuri vision imbono yabo hanyuma BCUSA igafokusira ku mbono yabo hanyuma n'andi mashira hamwe agafokusira ku mbono zabo habazoshika kure kuko twese nitwoherera mu bindi umwe ntigishoboka none igihe vyoshika ko hoca haba hishira hamwe rimwe ryoca riza ribakoranya mwese rero rigakoranya ubwo bushira hamwe bwose rikaca ribwunganisha rikabushira hamwe burya mu mategeko mufise birabemerera ko mwoja hamwe na mwoca mugira ico bitwa urunani rw'amashira hamwe y'abarundi ari muri Amerika kubera mufise urunani rw'abarundi hagacaza ishira hamwe ryitwa urunani rw'abarundi rw'amashira hamwe y'abarundi ku mufano hariko harakogwa diaspora kubera ubu hari BCUSA hari niyo BCUSA kumbure nta ubizi wasanga hariho n'ayandi mashira hamwe hari kuko ejo bundi nahoze ndimo ndakurikirana iterambere ry'abarundi ngaha muri Amerika kuko ndabikurikiranira hafi cyane hariho n'irindi shira hamwe ntarasobanukirwa neza ryaryo niba ari dikobo sinzi niba ari kobudi sindaritahura neza mugana jya urumva ko ari shira hamwe ry'abarundi kandi umenga iyo amashira hamwe yose afise imbono imwe gusa ya mu gihe afise imbono imwe gusa BCUSA sinzi ingene no yivuga ni diaspora yari diaspora muri make yani ishira hamwe ry'abarundi riserukira abarundi muri Amerika hama BCUSA n'urunani rw'abarundi bishize hamwe kugira ngo bafashanye bidasigura yuko riserukira abarundi muri Amerika urumva ndikobo ntawo biza hari gihe rero hazoca haza n'ishira hamwe rivuga riti okay je nuguruje ishira hamwe ry'urunani rw'amashira hamwe y'abarundi muri Amerika urumva BCUSA nayo yandi mashira hamwe azoba hari kumbure najo niba nzoba mfise irindi shira hamwe ry'wanje rishasha bice bisaba yuko babashira hamwe ico kintu mva muzocakira mu buryo bunyarutse niba amategeko azoba bibarekuriye kuko ntawo biza hari gihe bizohava biba tubishire muri kazoza kuko bizoshika mu kibazo bagije nyakubahwa ni kibazo ciza gose kuko mbere unashima hariko harakogwa ikintu cyitwa diaspora yo muri Amerika iyo diaspora nizo biserukira ntabwo ari BCUSA oya BCUSA ntabwo biserukira abarundi iyo nishira hamwe yindi nka yandi mashira hamwe ambasaderi yabivuze abakwikenya ibiganiro barabivuze ko hagiye gutunganywa diaspora imwe atari BCUSA atari BCUSA iyo nishira hamwe risanzwe nishira hamwe muri iyo barifata nkishira hamwe muri atari nkuko tuvuga BCUSA yes
ubu rero hagiye kuza ishirahamwe ariyo diaspora izoba iserukira Amerika nzima. Rero yaba BDUSA, yaba BCUSA, yaba nayo mashirahamwe yose yandi yazotumirwa yaheze yatore umurongozi aserukira diaspora muri Amerika. Uwo bazotora niwo rero azobazwi ko ari waserukira Amerika, nayo mashirahamwe yose tuzoba twebwe turigenga dukorera muri Amerika. Dukorera hari ahandi hatandukanye na Amerika, ni muri Amerika gusa. Mugabo kubera tuba hanze y'igihugu uri umudiaspora wanke wemere kuko uri hanze y'igihugu, ico gihe rero abo bantu bazoba baje guserukira iyo diaspora nibo rero bazoba baserukira diaspora yo mu Burundi yo ngaha muri Amerika. Mugabo ntibazoba baserukira BCUSA, ntibazoba baserukira BDUSA, ntibazoba baserukira ayo mashirahamwe yose matomano. Wese tuzoba duhurikiye muri iyo shirahamwe ababigombye ya diaspora turirimo tubigombye. Mugabo twebwe nka BCUSA tubandanya twigenga n'amategeko yacu dukora ibyacu, atanumwe atubuza ko dukora imigambi dufise muri Amerika. Reka tuvyitege, nuva bizoba ari ibintu bizoba bizanye ibintu bishasha. Ico nico ciza cane gikuru. Reka rero ntore kano kanya nongere ndabibutse yuko twari turi ku kiganiro ca Kanguka Dutere Imbere, tukaba twari kumwe na Eli na Zakaria, indongozi zaserukiye BCUSA mu kiganiro c'uno munsi. Kuri mike ya Gerard Ndayisenga aherereye hano muri Michigan. Reka ntore kano kanya ndabashimire muri rusange, nongera mpera kuri Zakaria. Hari ico woshikiriza abarimwo baradukurikirana nk'abanywanyi n'abarundi banyu n'abarundi bose boba bataraja mu iryo shirahamwe? Ico noshikiriza nuko umuntu wese w'umurundi ari ngaha turamuhaye kaze mu ishirahamwe ryacu ryiza cane rya BCUSA. Kuko BCUSA izamugirira akamaro kaniniya cane, twiyunze turashobora gukora ikintu gikomeye cane. Murakoze cane. Karibu Eli, namwe kandi mugira ico mushikirije. Bisigaye turabashimiye bwa mbere na mbere ukuntu mwafashe kano kanya ko kuduha ikaze. Hama Imana irushize kubahezagira. Ntituri hano ngo duterane amajambo canke ngo twerekane ubushobozi umwe afise, ariko nuko turi hano ngo twubake kandi dutere dushigikiranire. Uyu ariko akora ibi umushigikire, wamukore wumva amahoro, kya munsi yumva amahoro kandi aje mwishirahamwe yipfuje. None rero kandi na president w'ishirahamwe Martin yabaramukije gose nabo bakorana, ndizera nabo azogira ikiganiro mu minsi iri imbere. Uko niko mubona twe dukora muri executive canke muri BCUSA, kira muntu wose abafise uburenganzira bwo gukora ibikorwa bishimisha ishirahamwe, biteza imbere ishirahamwe, ata muntu akubujije canke atawutinya ngo bandaye ngo araguhushura canke rumva rero ni ishirahamwe dukorera ku mugaragaro kandi tugakora dushira hamwe. None rero ndazi haciye byinshi byo guhushurana byo gusubira, ariko ndashimira abarongozi bose bereye mu bo twage dukorana twakoranye neza, kandi ndabifuriza aho ibyo bariko barakora nabo batera imbere nk'umusonga, kugira tuze duhurire twerekana ibyo twaranguye muri kino gihugu. Sigaye kijanye n'amahera benshi bagiye bacidogera, kandi cabaye impambamye nkuko mu bisi yakivuze, amahera yose yatozwe kuma mu ntara. Iyo umuntu agize ikibazo niho bayaruka muri federale, ariko urumva ko twabitunganije neza. Ibisigaye turabashimiye, tubakengurukira, duhamagara abantu uwifuza kwinjira ni yinjire, ni umwanya mwiza wo kwinjira. Hanyuma ufise ikibazo nawo ashobora kuduhamagara. Inamba zanje ni 665 323 9 canke mukatwandikira canke muje ku murongo w'ishirahamwe. Byinshi muzobona abarongozi barongora ishirahamwe, mubone na email na information mushobora kutwakura. Umwanya wose turi hano kugira tuganire. Bisigaye icivugo cacu ni bumwe nizo nguvu zacu. Okay, so muragize neza. Imana ibazigame, ibongeze umugisha aho muherereye hose. Mukomeze gukora ibikorwa, mukore mutera imbere, mushire hamwe, mufatane ku mugongo. Imana ibazigame kandi ibongeze ubumenyi no kubongeza uburyo
inguvu n'ubwenge n'ingene muzohora muvyitwaramo kugira ngo mukore ibikorwa bimeze neza bizotera iteka abarundi n'uburundi aho bari hose. sawa namwe murakoze. Urakoze cyane, muragize neza, Imana ibazigame. Ubwo tuzoba dusubiraho ubutaha mumbarira imigambi mwateguye izoteza imbere ishirahamwe. murakoze. Bye bye. Murakoze namwe. Aye. adatakaje imico n'akaranga by'igihugu ciwe. BCUSA yakira uwo ari we wese avyiyumvamwo. Mu vyiza byinshi vya BCUSA harimo gufasha umurundi wese aba muri Amerika, kumufasha kumenya ururimi rwiwe, kumuserukako iyo yabuze uwiwe canke yashikiwe n'ibindi vyago. BCUSA iri munsi y'amategeko agenga buri leta yose umurundi abayemwo. Ikivugo ca BCUSA ubumwe nizo nkomezi zacu.